ufise ico ushaka gushikako. Nk'akarorero ukavuga ati uwo muntu ngiye kumukorera nzohakura amafaranga runaka nyaguremwo iki kintu, nzohakura agatahe nje kudandaza, nzohakura iki kintu shike kuri iki. Iyo ufise imbono uba ufise ico ushaka gushikako ukavuga ati uwo muntu ngiye kumukorera. Hariho benshi bakunda kuraba abantu bamaze gushika ku masigise nk'ubu bakabona umuntu arafise imiduga myinshi itwara abantu, arafise imiduga ije hanze, arafise uruganda, agatangura gushiramwo ishusho mu mutwe. Ereje umutwe wawe gukora ikintu akeshi usanga cakugumye. Niyo mpamvu bavuga ati iyo wagumye wiyaturira ko ntibishoboka, sinotera imbere, byaranse biki, je nasigaye inyuma, reka nanje ndondere ngerageze kuraba ko nozoshika kwiterambere nk'abandi ntibazonsuzugure. Burya ubukene burajyana guys. Murakaza neza kuri Parufe Nzeyimana Media. Nkuko bisanzwe ni cya kinyamakuru canyu, kinyamakuru cyamukashikiriza ibintu bishasha, ibintu bigezweho, ibintu bituma mumera neza, bigatuma mutera imbere, mwiyungura ubumenyi. Nkuko bisanzwe kuri mikro ni Parufe Nzeyimana. Nimba uri mushasha kuri ino channel yacu, kora subscribe, ukore share, ukore like kugira ko buri munsi dushirako ama video uzozuba wa mbere mu kuyabona. Uyu munsi twabateguriye kubaganirira ku kintu kijanye no mu mutwe. Tuvuze mu mutwe tuba tuvuze ibintu bijanye no kwiyumvira, kwigirira icizere no kugira aho ugeze. Umunsi turaza kuvugana ni ibiki bituma umuntu asubira inyuma, ni ibiki bituma umuntu adashika kuri 6 kubyo aba yifuza, ni ibiki bituma umuntu adashika ku ndoto ziwe, bigatuma adatera imbere. Byo bifitaniye izihe sano no mu mutwe hiwacu. Karibu tubiganire ko uyu munsi. Ico bigusaba no kumviriza video kuva ku ntango gushika iheze kugira wumve ibyo bintu tugiye kuganira kuri uyu munsi. Kandi wibuke kwisangiza no mugenzi wawe kuko byo byiza ibi bintu bisangije abandi utabyigumijemo. Abantu benshi aho babaye akeshi uganire nabo ukunda gusanga afise ibibazo byinshi bitandukanye. Ugasanga umuntu aribwira ngo navukiye mu muryango ukenye. Iwacu ntaco dufise, aho tuba mbona hatameze neza, nta matongo dufise, ntitudandaza, abavyeyi banje nta kazi bafise. Wamenya neza yuko naho wowe uva mu muryango ataco ufise, umuryango ukenye, wewe ufise uruhara rwawe rwo kuzoshika kwiterambere. Menya neza yuko namba ukomeye utagwaye, ufise amagara mazima, uwari wo mutahe wa mbere wo gushika kwiterambere. Bakunda kuvuga ngo iyo wavutse ukomeye ukazorinda usaza ukenye, iryo ni ikosa ryawe. Utegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ushike kwiterambere. Abenshi bakunda gusanga babigize ikibazo gikomeye mu mutwe. Ujya kutagira imbono ni ikintu c'ingorane. Iyo tuvuze imbono tuba tuvuze vision canke se ibyo wifuza gushikako mu buzima bwawe. Akeshi iyo udafise ico ushaka gushikako mu buzima bwawe usanga wishoye mu bintu bidafise akamaro. Ugasanga wishoye nko mu kunywa inzoga zirengeje urugero, ugasanga ntiwigerera. Nimba uronse 500 ukayimara byose, uronse 100 ugasanga uri wa muntu ubimara ku munsi umwe. Nakubwira yuko iyo udafise iyo mbono canke se uko kuba ufise ico ushaka gushikako, amahera yose uronse urayonona. Bavuga yuko akeshi mu bantu benshi bakunda kugira ico bashikako bakunda kuba bafise ibyo baziganya. Wewe rero akeshi iyo udafise iyo mbono y'icyo wifuza gushikako niho uronka amafaranga yose ugasanga yamariye mu bintu atamumaro bifise. Niyo mpamvu iki kintu cambere kirakomeye cyane. Kuba ufise ico wifuza gushikako bituma ugira umwete, bikagutuma ufise gukora n'ishaka no kurondera, bikazotuma ushika kuco wifuza. Ibyo bituma ugerageza ibintu bishasha. Nimba byanse mu rudandaza ukagerageza mu burimyi, nimba byanse mu burimyi ukagerageza mu korora, nimba byanse mu korora ukagerageza ubundi buryo bwishi butandukanye ko kwisi usanga ari bwishi. Niba aba rero wari umuntu usanzwe udafise imbono yo gushikako, ukaba urusanzwe uri umuntu wibereye aho gusa ukora udafise ico ushaka gushikako, naho woba uri umuboyi asanzwe akorera umuntu, naho woba uri umuntu asanzwe akorera undi mu boss runaka, utegereza kuba ufise ico ushaka gushikako. Ja gukorera uwo muntu ufise ico ushaka gushikako. Nk'akarorero kavuga ati uwo muntu ngiye kumukorera nzohakura amafaranga runaka nyaguremwo iki kintu, nzohakura agatahe nje kudandaza, nzohakura iki kintu shike kuri iki. Iyo ufise imbono uba ufise ico ushaka gushikako ukavuga ati uwo muntu ngiye kumukorera mugabo reka mparanire ubwigenge bwanje,
nanje nzorabe yuko notanga akazi. Burya abantu benshi baba bashaka gutera imbere bakagira ico bashitseko, abo bantu akeshi baba bafise imbono yo kuzogira aho bageze nabo bagatanga akazi. Iyo rero uri wa muntu uguma uvuga ati je nzokorera boss ampembe ku kwezi, nzokorera boss ampembe ku kwezi, ntunge umuryango, ntunge abana banje, mbahira amashuri n'ibiki, ukazoguma uri muri ibyo, akeshi bikunda kukugora mu zabukuru canke se mu myaka yo hejuru, kuko mu gihe za ngufu utakizifise zo gushobora gukorera wa muntu, uca usanga ubuzima bwawe burimo bumera nabi, ugasanga ubaye nk'umuntu yosaza asabiriza. Niyo mpamvu bakubwira ati gira imbono, nimba uri gukorera umuntu akazi k'umuntu gahera mu gihe runaka, yewe n'aka leta karahera. Iyo usanzwe wiguma wikorera ako kazi ukaronka amahera yo ku kwezi, ntuziganye ugure ibintu runaka bitandukanye bishobora kuzokubeshaho muri kazoza, utegura abana bawe, ubigishe bakoresha ibikorwa bitandukanye, ubigishe kurondera amafaranga, apana kubigisha korera amaboko gusa. Ibyo akeshi kunda gusanga byakugarutseko muri kazoza bikaguteza ingorane. Nashimikiye cyane rero kuri iki kintu cyo kuvuga ngo mu mutwe, ingorane yo mu mutwe. Akeshi ibintu keshi bipfira mu mutwe. We nimba wishije mu mutwe wawe yuko atakintu uzoshikako, nta kintu uzoshikako. Ibintu byose bipfira mu mutwe. Ife yuko twugurura mu mitwe yiwacu. Hariho benshi bakunda kura abantu bamaze gushika ku masigise, nkuba akabona umuntu arafise imiduga myinshi itwara abantu, arafise imiduga ije hanze, arafise uruganda, agatangura gushiramwo ishusho mu mutwe yuko ibyo bintu atobishikako. Ugasanga aravuze ati uyu muntu nibiburiburi ibi bintu ko yabishitseko yaribye, yoba yaribye leta, yoba yaribye uwundi. Abandi ugasanga baravuga ngo nta muntu atera imbere ativye, nta muntu atera imbere atabeshe, nta muntu atera imbere atakoze ibi n'ibi. Ugasanga nkubushijemwo mu mutwe iyo shusho, nawe woja gukora ibyo bintu ugasanga biguteje risk. Ikintu gikunda gutera ingorane abantu benshi, ibintu byo kurabaniraho nabyo nyene ni ingorane. Burya keshi ukunda kubiraba, abantu bakunda kugwana, abantu bakunda kuja mu bushu, abantu bakunda kwiba, abantu bakunda gusanga bafashe abana ku ngufu bagaca basazira mu bushu n'ibindi byinshi bitandukanye, akeshi usanga barabiye ku bagenzi biwabo. Raba abantu mugendana, ni gute ushanga abantu b'abajene bari mu gakundi ko kunywa urumogi canke se amatabi canke se kunywa inzoga zirengeje urugero. We ni waba ufise vision, ndisiri uko abo bantu mutazogendana, naho muzogendana wowe uzobuzi yuko ico ushaka. Kandi ugendana n'abantu babigoye kubavamo, ni gute abantu baba kunywera hafi itabi rikujamo ukareka kurimwe. Simvuze yuko ibyo bintu kubifata byo bari bibi canke se bigenze gute, ariko akeshi birica imibiri y'abantu. Niyo mpamvu ukunda gusanga umuntu bamubwiye ikintu ngo genda ukora iki niki agaca yemera naho kiba ari kibi, cyangwa ugasanga byamujanye mu izindi ngorane. Akeshi wanyweye ibintu biyayura umutwe bituma wiyumvira nabi, ugakora ibikorwa nabi, bigaca bishira mu kaga ubuzima bwawe. Ufise umutaho ukomeye niyo waba ufise amagara mazima. Akeshi iyo umuntu akomeye abona ari sawa, akabona nta ngorane, mugabo na cyane nimba mukunda gutemberera mu hantu hatandukanye, mu bitaro, mu busho canke ahandi hantu abantu baba bagwaye baremvye, bajya abantu baba bafise icigwa gikomeye cyane. Bajya abantu iyo bagwaye bo ibyumviro by'iterambere ahanini ntibiba biri imbere, kuko baba basaba Imana bavuga ati Imana mfasha nkire, ngira amagara mazima mererwe neza. Mugabo ujya muntu anose ukazi yo kuba yakize, arakora ibikorwa byinshi by'iterambere kandi yashije Imana imbere. Akeshi bamwe iyo bafise amagara mazima bigira mu bintazi, ukwezi, imyaka ingahe igahera, umuntu nta kintu ariko arashikako. Akeshi iyo wisuzumye neza ukaraba, haba hariho ikintu kigusubiza inyuma. Ushobora kubuja mu bintu byavumwe bimeze nabi, ubusambanyi, ibiki, ugasanga birakuzanira imivumo, ntibitume ushika kuco wipfuza, nyambari n'ico udandaza, ico ukora cyose ugasanga byasubiye inyuma, byahombye, ukaguma muri hahandi. Ibyo bintu akeshi iyo bigumyemwo ukunda gusanga mu bukure bwawe cese sanke muki abana bawe bakora bavuga ati umuvyeyi wacu yatuririye nabi, ntaco yakoze, bigatuma usubira inyuma, ugasanga gushika ku ndoto zawe birimwo biraba ingorane. Burya rero umutwe wacu ni ikintu gifata gose. Burya iyo wamenyereje umutwe wawe gukora ikintu, akeshi usanga cakugumye. Niyo mpamvu bavuga ati iyo wagumye wiyaturira ko ntibishoboka, sinotera imbere, byaranse biki, umutwe wawe urageraho ukabimenyera, ukiyumvira yuko ibyo bintu tobishikako. Iyo image rero imaze kuza mu mutwe, niho na yayandi wakoreye uyasesagura uvuga ati ndaguma nkorera yayandi, jewe mazotera imbere sindimwo. Ibyo ntibindaba. Niyo mpamvu rero kwimenyereza ikintu uba uri kurica nabi umubiri wawe. Gerageza ufate akanya wiyumvireko, nibyanakunda utore ikaramu n'ikayi wandike
uvuga ati mbega ibikorwa nkora bimeze neza, mbega ndiko ndaja hehe, ndiko ndashika kwiterambere nk'abandi. Ugerageze no kuraba mu kibano abo mwavukiye rimwe, abo mubana, urabe n'ibyo bafise, ibyo bigutera ishaka bigatuma uvuga ati nije nasigaye inyuma, reka nanje ndondere. Gerageze kuraba ko nozoshika kwiterambere nk'abandi, ntibazonsuzugure. Burya ubukene burajyana guys, twandikire muri commentaire tubwire ubukene burajyana, kuko birababaje kuba kuja nko gukorera umuntu mwakuriye rimwe ugasanga niwe uri kuramukorera ariko aragukoresha ikagufata uko yishakiye. Murazi ko mu buzima tubayemo biba bigoye, usanga ari ibintu bibabaje. Niyo mpamvu batubwira ati vraiment gerageza gukora ibishoboka byose nawe urondere ishaka ryo gushika kubyo wifuza. Burya akeshi muri ubu buzima tubayemo abantu akeshi bashitse kwiterambere hariho imyitwarire ubasangana, iyo myitwariro ibasangamwo bakiri bato bakirondera. Hariho ibintu usanga bafise mu mutwe akeshi ntibakunda no kubivuga. Rero nkaho guwe kuri iyi video ugira amahirwe yo kumenya bimwe bimwe byo gufasha, byo tumuhinduka, bikazotuma ushika kwiterambere. Kuba waronse ayo mamega ukaza kuraba kino kiganiro ni by'agaciro. Cumvirize ugisubiremo utahure yuko hariho relation canke se isano riri hagati y'ivyimviro byacu byo mu mutwe n'ibyo tubavyo canke se ibyo dushikamo mu iterambere. Hariho imyitwarire tuba dukwiye kugira izotuma dushika kwiterambere. Umuntu azoshika kwiterambere usanga afise ishaka mu byo akora. Umuntu azoshika kwiterambere aba afise ibyo yifuza gushikako, akabikora n'umwete wiwe, abikunze, agakora aziganya amafaranga yiwe, akita ku mubiri wiwe, agafungura ariko ntarenze urugero, akazigama, akavuga ati reka uwo munsi ngura iki kintu, hirya y'ejo nzogura kirya, hirya y'ejo nzogura iki, hirya y'ejo nzokora iki kizomfasha muri kazoza. Usanga ari umuntu ari serieux mu byo akora, usanga ari n'umuntu yubahiriza umwanya mu byo akora. Uwo muntu naho muhura mu nzira mukaganira, uri umuntu asanzwe mukaganira mukayaga, akuyagira ibintu by'akamaro. Hamwe nawe naho wosubira inyuma ugenda uvuga ati uyu muntu vraiment ni uw'akamaro, uwo muntu ni uwo kuyaga, uwo muntu arafise ivyiyumviro by'iterambere, uyu muntu ni uw'agaciro kuri jewe. Ese ico umuntu tukozokwama tuyaga. Iyo ugize niyo nyota buri wa muntu azoshika kwiterambere, kuko uba ufise inyota yo kumviriza ibintu bizima, ufise inyota yo kumviriza abantu bakuganira ivyiyumviro by'iterambere, bakuganirira ivy'akamaro, atari babandi bakujana mu bintu atamumaro bifise. Umuntu afise ibyiyumviro by'iterambere yari karakuganira, nta kuganira kujana mu by'ubusambaye canka kujana mu bindi byo kugira n'abana, akujana mu bintu bitagira akamaro, akujana mu bintu byo gusesagura. Dusohoke hirya y'ibyo dusohoke. Mbewe ni wajana n'umuntu afise ibyo yigire yamaze gushikako. Abantu turatandukanye, hari abantu baba bafise ibyo bamaze gushikako hirya no hino hatandukanye, bafise iki, baba bafise ibyo basohotse mu. We rero iyo wigiriye mu hotel canka handi hantu ukabona abantu bariko barafungura ibinibi, ukabiraba wowe tahurashika, aho buri kurishira mu mutego, kuko baba bafise urwego bamaze gushikako wewe utazi. Niyo mpamvu rero ukwiye kubikorana ubwenge, witonze, ukabanza gushishoza. Umuntu azoshika kwiterambere yama afise inyota yo kumenya ibintu bishasha, kuko mu bisanzwe ntiwoguma ku bintu bya kera, kuko urabona isi igenda ihindagurika uko bukeye nuko bwije. Nyambara umudandaza akora ibiki, ategereza kumenya ibintu bishasha bigezweho. Nk'akarorero usanzwe udandaza amatelefone n'ibiki, utegereza kumenya ibintu bishasha bigezweho, ukamenya zishasha zigezweho zikunzwe n'abantu. Niyo mpamvu uri umuntu ufise icyo ushaka gushikako, ushaka gushika kwiterambere, ntuba umuntu yigunga aguma muhira ataganira n'abandi. Ugerageza kuganira n'abandi kugira umenye ibintu bishasha bigezweho, umenye aho abandi bageze, umenye ibintu bishasha byakozwe. Ibyo biragufasha kugira ushobore kumenya urwego uriho, ushobore kumenya ibyo urondera n'ibyo ushaka gushikako kugira ubandanye wamereyora ibyo usanzwe ufise. Umuntu yashaka gushika kwiterambere akeshi ntaba ari wa muntu aguma agurisha ibyo afise. Namba afise itonga akaguma ritanga atari ndagiye kuzana ngashije mu nza afungure. Oya, umuntu aba afise ivyiyumviro byo kuzoshika kwiterambere aharanira kugwiza ibyo yari afise, yongera ko ibindi, agerageza gusuma n'ibindi byinshi kugira yongereze ku byo afise. Ntagerageza gushora ibyo yari afise mu gihe ataba afise ingorane itandukanye ikintu agomba gukemura canke ashaka kuzana ikindi gishasha. Ukaba wisanga muri wa mugwere wo kugurisha ibyo ufise, gutanga ibyo wari ufise kugira bisubize inyuma. Aho biragoye ko uzoshika kwiterambere, kuko ni wamenyereza wa mubiri wa gutanga bya bintu
nagomba kukubwira yuko umubiri w'umuntu cyangwa se umutwe wacu, ubwonko bwacu, naho cyo bari ikintu kibi ukakimenyereza umubiri wacu, naho kuba ari ukugurisha ibyo ufise ukabimenyereza umubiri wawe urageraho ukamenyera, ukaguma ukubwira ati gurisha kiriya kintu, wewe wumva ari byo bikunezereye. Waramaze kononekara mu mutwe, ibyiyumviro byawe byaramaze kumera nabi kubera wamenyereje umubiri wawe ibyo bintu bibi. Niyo mpamvu cya kintu ca auto evaluation kiri importante, ikintu cyo kwiyevariwa, cyo kwisuzuma. Ikintu cyo kwisuzuma kiguma ari icy'akamaro, kirakenewe cyane. Icyo nico kigufasha kwisuzuma aho ugeze, ukavuga ati mbega ndiko ndajahe, ndiko ndavahe, bigatuma bikagutera umwete kugira ubandanye ushiramwo ingufu mu byo uba uriko urarondera. Umuntu afise ibyo ashaka gushika ko mu buzima cyangwa se azoshika kuri mbono nziza agatera imbere, yamafise inyota yo gukora ibintu bishasha, akagerageza kurondera hirya no hino gukora ibintu bishasha, akagerageza gutembera ahantu henshi hatandukanye, kuko ushobora kuba uri mu karere ibintu byaho byazimbye ukiri muto. Nk'akarorero, biba bigoye yuko ugura ahantu paraseri igeze ku miliyoni 100 mu gihe usanzwe nta na 5 utunze. Niyo mpamvu umuntu afise aho ashaka kuzoshikako agerageza kurondera uburere bukiri hasi, ibintu byaho bikizimbutse. Womenya neza umuntu afise indoto zo kuzoshikako, hariho n'ibisagara ataba yemerewe kubamo. Mwibaza ko ari kubera iki abantu benshi harimwe abantu bahitamo kwibera mu byaro bakagira gute? Burya biba bigoye yuko utiyageza guterera imbere mu bisagara biteye imbere cyane. Mu bisagara bimaze gutera imbere cyane biba bigoye yuko utererayo imbere. Burya iyo ukunda kuganira n'abantu b'abatama, abantu bakuze, abenshi bimuka mu bisagara biteye imbere barahereye ku bisagara biri inyuma, bimuka bafise imiryango, bimuka bafise ibyo bamaze gushikako, bararondereye ahantu bishoboka, bakaduga buke buke bagaheza bakaja muri bya bisagara bimeze neza. Hariho abantu rero bivanye n'intambwe ubu uriko, hariho ibisagara utabukwiye kubamwo. No kuvuga igisagara ubona ubamwo ubuzima ugenda bucumbagira bwanka, hamwe wogwara ukagira gute ugacu usanga urabuze n'amahera yo kwifashisha. Icyo gisagara ntubucemerewe mu gihe ubona utagifisemo akazi kameze neza. Vomyeke wohera ahantu bicoroshe, ahantu kizimbutse, ukaduga buke buke, ukabanza kubaka system. Kizire yuko urabira ku bagenzi bawe ngo ko mugenzi wanje aba mu gisagara bimeze neza, ngo wiki ngo reka nanje nje kubaya. Pourquoi ntibikunda? Muri ico gihe ugiye kubayo abagenzi bawe ushobora kuja no mu ngorane ntibagufashe. Niyo mpamvu utabukwiye kuraba abandi, ba wewe ubwawe ukoreye ku byiyumviro byawe. Ureke kubona ngo harashashagirana hameze neza ngo reka nanje ngaba ariho nja ngo bizokunda. Oya, gerageza gukorera ku byiyumviro byawe wewe ubwawe. Mu gihe uzobona ko bigeze yuko bivanye n'ubwo bugezeho, uzogerageza ugaruke aho hantu wipfuza, ushobore gutera ya ntambwe yo gutera imbere. Wowe twabanye kuva ku ntango kugeza duhejeje iki cigwa cy'uyu munsi, woba wakuye mwiki? Cyakunezerewe? Wifuza ko tuzokuzanira ibindi bishasha? Ntuhengeshanye rero no gukora subscribe, wandike muri commentaire, usangize video abagenzi bawe, ubarungikire link nabo babone kino cigwa. Iki kigwa kirakomeye cyane, no kumviriza kino cigwa ugashika ku mpera yacu, ubu uri umuntu ufise imbono yo kuzoshika ku iterambere. Kuko iyo ubonye icigwa c'akamaro cogira ibyo kigufashije, ubandanya wiga, uguma wiga. Nkaha wawize ibintu byinshi bitandukanye bishobora kugukebura kazotuma ushika no ku iterambere. Ntuheshangishanye rero no kumenyekanisha iyi video abandi bantu. Mwakoze mwese twabanye kuva ku ntango kugeza uyu mwanya. Ciao ciao, naho utaha tuganira ku zindi ngingo. Kuri mikro yari Parfait Nzeyimana, mwarahezagiwe. Peace out.